10 kwezi k'umunani bivuze ngo mu ntango zo kwezi k'umunani nubwo ngo equipe yitwa Atletico de Madrid bivuga ngo Alvarez ngo byaranatanga ariko kandi ngo anafitanye mino misumano tumeze neza kuko PDG yabwiye Barcelona ngira ati je yabwiye yuko ngo twe twumvikanye yuko ngo nihaza offer ngo mu kwa kabiri ngo azotuniza muri kagenda yarababeshe ati je yarababeshe twe navyo twigeze tuvugana nawe navyo twigeze tuvugana Barcelona nagarukira ngira ati sa kwa dutumye kuja kubesha kandi abwa ati bavyansa atego ega ni kuri yakuntu mundo yandika ngo Alvarez afatwa nk'uwaye mukiwe ku rugero rwanyu n'umurongozi wa equipe yitwa Atletico de Madrid ngo kuko mu kwa kabiri bari bumvikanye yuko nihaza equipe itanga offer nziza zo muri kagenda ariko Barcelona bikoza PDG akabwira ati je twibara mu twigeze tuzuri ya Gil Bible no musugiye kuraba bamwe mu bafana ba equipe ya Barcelona cyangwa se mu banyamupira begereye Barcelona baravuga ati Barcelona kugeza muri kano kanya umwanya uzigaye kugira ngo Mercatere ari ibintu bitatu byo gukurikirana kwinjiza umwataka Julian Alvarez niwe priorite kwinjiza umukinnyi hagati mu kibuga bivanye n'imvune ya Frenkie de Jong ariko bishobotse bakaba bomuronka Kugira gatatu defenseur central mu gihe hagati witwa Ronald Araujo Andreas Christensen Gerard Martin witwa Kunde Hogira usoka buriya ngo bivugwa ko bigoye ko binziza umudefenseur mu gihe mwabo satari umwazo wasotse rero ubivuze neza reka twaruka cyane kuri dossier ya Alvarez ko ku munsi w'ejo twarababwiye ko piste witwa Original Coupe bayevye Biden nabonye yagize imvune muri entraînement agiye kumara amezi 3 hagati y'amezi 3 nane je pense hagati y'amezi 3 atagaragara yari kumwe na Ban Manfao bariko barakora imyimenyerezo yari muri Autriche ariko yabaciye baoblige ko bamuribera yagize ikibazo c'imvune yanakore operation birumvikana ko Original Coupe Ban Manfao izuzomona mu ntango za season hagati y'amezi 3 nane uno musura kiri muto mu Faransa atagaragara ni nyuma yuko Barcelona baabandonye ino piste witwa Original Coupe ariko kana Ban Manfao kavuga ati muri no mercato nitutozandaza uwitwa Original Coupe mugabo deal ya Alvarez nk'uko wanatanga bivuga buriya ku munsi w'ejo twe tumaze kuva hano Mundo Deportivo niyo yanditse ivuga ngo hari amakuru atanguye kunugwanurwa ko Alvarez n'abamwegereye bo batanguye kubona ngo nivyo turashobora kwizera ko transfer zokunda ati ariko hamwe mu gihito bikunze birasa dutangwa no kwegereza tuzobaho gute nkamwe Alvarez byobe ngombwa kaguma muri Atletico mugabo deal yaranse ariko kandi ku bice byinshi kwijana ikanga bivanye nuko peut-être atetwense kugura imiryango ko communication hagati ya Barcelona rimbi ariko kandi tutanibagiye ko Barcelona ishobora kuba yaranse kwamerera offer yayo kugira ngo bikunde basi atetsko itume nka kugura imiryango mugabo Barcelona yaramereye reka nabonye bo aba client ya Alvarez mu bya propose ari mu bintu bigera kuri 3 cyambere nuko yoraba ingene umubano hagati we n'umubano na club ya Atletico de Madrid bivuze ngo abarongozi usura kwa mwiza umubano garuke muri yani majambo bavise gusaba ikigongo ariko kandi cya kabiri ngo akamarera nko wihevye agafosinga idose kuja muri Barcelona Giscalaf akaraba ingene bigenda ariko bwa gatatu ngo akanaraba ingene rero bwa gatatu possibilité kuja mu yindi migwi ushobora kuba yatanga amafaranga Atletico de Madrid yifuza na cancane imigwi Atletico yemera kudiringa nayo Arsenal na Paris Saint-Germain bon ivyo rero gerageje kubiraba byose urabona ko kuri côté Barca nabo nk'uko vyandikwa bavuga ati ni buri ondwa patience ugera 10 ni sawa kuko uribuka ku munsi wo turiko turavuga kimwe mu bintu cyotwa Barcelona itabandona ino piste ya Alvarez nuko niwe yabandona akirikare waramaze kubwira abantu ko vyanga bikunda ata wundi mwatakuzo kwinza mu gihe ubuze Alvarez bizoca biguhanga ariko kandi fo gufosinga Giscalaf naho byo kwanga birashe kusigura abantu urumva twaragerageje kuza kwa nyuma tetkira tunaniza abantu bavyumve kuko ukubandanya wowe muri dossier vuga ati ndadiringa mfitani inama nabo niki iminsi biri kirahera Mercato jano guhera bikagenda neza bwa abantu bakubwira ati gutu givize ukwezi kose ariko watubwiye ko atawundi mukinyi zo kwinza bikaba byogorana kugira gute gutahura ariko rero turavye kote ya Atletico Madrid ho bavuga ko aprevoya nimiburi nimba kene inama kuzoyaga nawe lo 10 amaze kuba agaruka esko bwazogaruka myimenyerezo bimeze gute ubwo Alvarez bizova bimworohera kwisanga myimenyerezo ya Atletico Madrid munsi y'urongozi bwa Choro bigaragara ko kugeza muri kano kanya ntabwo bavuga ati Alvarez mfata ko ari umukinyi yamaze kumenyesha ko yifuza kugenda arakuze kandi arafise impamvu yo gufata ingingo mugabo uravyuka ko yaneguye ingingo yo mu gikombe cy'isi avuga ati biratangaje ko umukinyi ari kumwe na equipe champion du monde 2022 ushobora kubaka kuvuga ibijanye na transfer yawe mu gikombe cy'isi bigaragara kuri concentre na transfer gusumba kwa concentre n'igikombe cy'isi
rero ashobora no kuzoroganya Alvarez myimenyerezo peut-être ubwo atagifitiye icizere cyangwa Alvarez nawe ubwo bimusaba umwanya wo kwintegra na bagenzi be kuko naho muyaga ni byiza ko muyaga ariko uri kumwe n'abandi ni rikosa nigeze kuvuga umugazwi izina rya Alexander Isaac yaguyemo. Alexander Isaac muri equipe ya Newcastle ni yanga kudandaza ngo Newcastle agaciro yari ikeneye guha umugabo yitwa Alexander Isaac bakamujya kinoti kwi ako Alexander Isaac yaraboye kose imyimenyerezo abandi baja muri pre-season n'ibindi bigiye bitandukanye izo Brad Offer nivyo ziraba birangira bamuguze mugabo je mfata ko na saison mbi yagize avec Munezi isubiza niki yatanguye seza atiteguye witwa Alexander Isaac. hari kimwe mu byo tumaze iminsi tuvuga uburyo dosiye yabaye traité sinibaza ko Atletico Madrid iyo haja mu icubahiro ku mpande zose yari kwakorekura bitwa kwa Alvarez nivyo twaravuze rafa pass tuti hariho profile ya Atletico bahinduye inyuma yiza ry'abafatanya ibikorwa bashasha ba Apollo ni ikipe yibona ko ayo mafaranga arahari ariko kandi imbere yaho gato deja bari batanguye gusesamo amafaranga umugabo witwa Cerezo amafaranga arahari bari capable yo kuja kuningana n'imigwi kandi nimbura munsi wisanze muri saison iyo Madrid muhuye ukayitsinda niyo Barcelona magara mu championnat majeur cyangwa mu gano majeur ukabasezerera bisobanura ngo usibye kwikengera hariho uburyo ushaka kwimvira guhindura profile nivyo turacari kuri cyanyu cyo kutizera peu importe inyubako bokubaka ngo twavuga ngo umumenyerezo office ameze gute mugabo kandi turaza tikifisi bikombe surere ya Diego Simeone sivyo bisobanura ngo sinibaza ngo ko hari kuba ico no kwita kunaniza cyane iyo ku mpande zose haba kubahana mukanya umwe menshi makuru akomeye ku bwana wabo witwa Matteo Moreno yagiye asora yanasoye nimva ngo ari menshi makuru banasoye inkuru yejo Matteo Moreto nako ni Matteo Moreto ejo asoye inkuru ivuga byo gusabirwa ngo nibiki mukayaga yeza asoye kwandika inkuru ivuga ko Atletico Madrid kirimvira guha umwanya iyo mwanya w'inama Alvarez bari bimya Alvarez ambwe ati nta nama tuzokorana tuzohurira ku bikorwa by'umugwi mugabe yavuga ko Atletico bango uko umusore yagize cyangwa uko umukinnyi yagize tubona twinitugira uko twagize nako uko yagize reka tumuha mwanya aze twicarane tumumvire ashaka hanyuma dufate ingingo bisobanura ngo Atletico irigwa imanza zibiri mugabe bigaragara ngo Barcelona iratuza ni gupushinga ariko byabwo bigaragara ko Atletico iri kunigana n'umukinnyi wabo ivyo umukinnyi yifuza rero ku myaka ya Alvarez ari no muri equipe kuko aba bakinyi bava mu ino migwi y'umupira w'amaguru yamayinjira amahiganwa kuko Argentina injira muri Copa America yondera igikombe kinjira muri Mondial equipe ija kuri Alvarez karondana n'ico gikombe uravye rero bamwe mu bakinyi amazina ya Argentina isigaranye Messi aravuyemwo Lautaro nanyene ko aragenda bironeka ngo abaye muri Provenziza nta muntu atovuga ko Argentina twoyiheka mu mugongo wandi wahura na Alvarez tukaba tunje bindi bikombe babane kugwanira bayowe nuno musore nimba Atletico ari gufise nyine mbugita ngo nubifise kirindi deja rego uvuze ikintu c'uburyo habanje kuba gutosekaza communication cyangwa se imigendanire hagati ya Atletico Madrid na Barcelona bigatuma peut-être Atletico yo nugara imiryango nubwo umusore yabwiye katakikeneye cyangwa ashaka gusohoka vyatumye ngaruka muri kibo mu bibazo nanabajijwe by the way namwe mu bakunzi b'umupira w'amaguru hambwira ati why is Brad Offer zamaze ibiyo Barcelona igomba kugura imigwi yo muri Espagne ndamwe ati wanashima c'est pas Brad Offer gusa iba hagati ya Barcelona na n'imigwi yo muri Espagne bigomba kugura mugabo je nabona cyane biririye kubera ko buri uravye mu migwi mikuru yo muri Espagne hagati ya Madrid na Barcelona buri Barcelona barasumira muri Espagne ndani gusumba uko Madrid basumira indani cyane kuko deja ugiye kuraba deja kuva muri Kahise aba ba Eric Abidal aba ba Daniel Alves ukaza kwa Bajir Kunde n'abandi bagiye batandukanye aba bani ko Williams bariko bararondegwa uyu Alvarez akenewe urabona ko Barcelona kenshi iramutse isohoka nipfa kuja kurondera umukinya kina muri ndiganwa mu gihe potentiel ikeneye muri uwo mukinya ibona yoboneka mu mukinya sanzwe kina La Liga rero izi Brad Offer ziraba kubera ko bwa mbere ino migwi muri Espagne je mbabona ari migwi itari habitué n'ibintu byo kudandaza nyene direct mu imigwi ikomeye barazi ko batokikompara nabo mugabo menga baratinya kuyikomeza na relation iri direct nkuko kuntu nka Schalke 04 bayumva igihe ko umukinnyi bagiye kwa Bayern
muri Espagne umukinyi avuye kwa Sevilla akaja kwa Barcelona menga hari ukuntu batari convaincu ko Barcelona boyikomeza mikabaserukira kuko kuri Sevilla ugomba kwemera ko ivyo umukinyi biri hasi y'ivyo Barcelona imuha ariko ivyo bigaragara ko imigongo ya Espagne isa n'itavyemera kuko umuntu ushobora kunsigurira ukuntu nka Espanyol Barcelona ishiraho ubukeba bwo kumva ko itorekura Joan Garcia agiye gukinira Barcelona bimurekurira peut-être cyangwa bimugurira imiryango yo gukinira equipe nationale ya Espagne biramugururira imiryango yo gukinigana kuri UEFA Champions League akaba parmi les meilleurs gardiens du monde. Mugabo erega aza ikintu gihari nuko nivyo naho Mercato isa nk'iyamaze kuba ihindura ishusho mugabo kandi Valere y'amafaranga igoma ari Valere miliyoni jana s'amafaranga make dufate nk'ubu Julian Alvarez yaba ari wa Sociedad cyangwa se ari wa Sevilla ariko yapushinga kuno kuntu bavuga tukarazimbye tumukireje 150 Barcelona deposit jana byari kora kwa jayo ni byari kora offer still now kuze offer ya chari no yes offer ya chari no mugabo kandi birana depanda kuri profil n'Icizere equipe bayifite muri projet zabo deja erega Edi charamaze kuduga ariko Atletico de Madrid erega Edi uno musi ugiye kugurira Sevilla bitandukanye no kugurira Atletico ko Atletico uno musi nko kubivuze yo yifata ku rugero rumwe na Real Madrid na Barcelona ko bwete we na mukinyi wagura Jene ho kuruna musi na iganwa ukina Jene hakina urondera Liga ndondera Liga ugiye muri Champions League ndimwo wanashima nagaruke demi finale wagaruke quarto finale urondera ko kino gikombe cha Copa del Rey nanje ndakirondera wanashima nakiburiye kuri finale mwe babiri mutagize gute mutagezeyo tuzoja gukina Super Coupe nanje Atletico Madrid ndimwo kandi nta gikombe natwaye vuze ngo no muzike so financièrement que ça soit côté ya squad ivyo barondera projet sportif nubwo Atletico Real Madrid babibura kenshi gashoboka mugabo no musi bifata ko nabo bafise ubasha bwo kubaka projet zotuma bavugwa na Real Madrid na Barcelona gusumbuka nguno musi za Sevilla za Real Betis za Bilbao zikigira n'ibibazo byo kwandikisha abakinyi kuko nguno musi ushaka kumbwira ngo Nico Williams ngo Atletico Bilbao yanse kumurekura bira bintu bigeze riya tangazo bigeze gushabana ngo n'umukinyi ngo tubona muri projet yacu long terme tugiye kurondera ibikombe ni kugiye kubirondeza iki ukinisha abakinyi bo basket bavukiye muri iyo province erega kandi niki naco hari ino dossier iratandukanye kuko je ndibaza ko hariya kwa Bilbao harabaye na fact ivuga ngo nihe garantiwe nka Barcelona woduha twebwe nka Clay umukinyi kuzomwandikisha gusumbuko hanini mbona ko vyapfiri hariya kuko hariya deja vyari gusumbuko Atletico yari kumubana ariko nabundi sico kibazo cha kuko hano kwa kuno dossier Atletico yoyo de conditions personnelles kumukinyi Alvarez yo Barcelona imupropose yaravyemeye kandi ndabizi ko me n'igihe baganira ategeza nanye ko yishizemo amakinga akavuga ati none munyemeze muzonyandikisha gute bakamere ku buryo bizogenda kugira bamva ngo bamwarojisa akavyemera no musi ro vyafungiye kuvyo mugwi wo wifuza n'umubano uragerekeranya hagati ya Atletico ya Alvarez ya bisobanura ngo ninjye navuze kare Barcelona yo isa nko kumengo yo waje mutanga kwiyumvira ku ino dossier uburyo biyumvira boy finaliza cyangwa se boyiheza agwatanga kongiramo n'izindi possibilities bwa ngo turabona nandi mayo ko ino dossier dushobora kurangira tutagize iki tutayikoze tutagize resite muri yo bo bagaragara nko batuje nago ari no kuri press mvango no kuri pressure yo kumva ko ino dossier batogira ko resite ahubwo no musi hari ikibazo hagati ya Atletico na Brando Ferez zakozwe n'umukinyi kuko agezeho vyimvwa ko umukinyi mvango umukinyi atanga kwimvira ngo cyangwa se entourage itanga kugira umukinyi ati sabe kigongo hari ibindi bintu bitangiye kwimvira bagomba kubisubiza ibumbeho yabisobanura ngo rero Alvarez babisubije ibumbeho agasaba ikigongo akagaruka myimenyereza akora n'abandi bimeze neza hama cette fois-ci Barcelona ikadodora avec offre ya 130 millions ko biriko biravugwa ko peut-être bashobora kuza kwameliora ino offre musora amaze kugaruka myimenyerezo bamaze kwevita izo tension bakabishira haramiable bakavuga ati Alvarez asaba ikigongo ari mukinyi wacu niki buriya biroroshe kuza kudodora deposit 130 millions muvugana kuno munsi je nta muntu ashobora kunawuza ko Atletico asoki concerne gusa amafaranga menshi kuri Alvarez ata fact fise c'est un joueur de classe mondiale niza mu bisifise nimba uno munsi utanga 120 kuri Diomande akabwira atongera ko zibijana 30 nimba ushobora kurondera umukinyi nka Vitz transfer bigatwara amasa combien 135 zigakwira kuri Bayero Tenderson tumenye jo nikico tuma wowe sasa ngani wumva ko menga uri kuribwa ahubwo nyene peut-être ashobora kuba kuvuga ngo ntituzokora ibijanye n'ubusazi ku isoko ry'igura n'igurisha bivanye nuko hariho gestion twe dutegerezwa gukora indani mu mugwi bivanye n'ibihe turimo financier kuko si bimwe n'iyindi migwi duhanganye ariko mugabo usazi nabwo argebukenerwa selo niyo na urgence wisanzemo kubukenewe mukinyi ubusazi burakenerwa mugabo bo rero bisanga iwabo bikompaye bakaraba situation financière barimo
bari kubukora mugabo nibiri ngombwa no musi ko babikora none reka Barcelona baraguza abakinnyi ba miliyoni menshi ntibuka ko bigeze kugura Neymar nubwo amafuita avuga ko peut-être ashobora kuba barabaye ivyikinywa n'ibindi nibashira abona akayelma mahera yaguzwe kugira ngo bevite ibijanye n'amakori aremeye none musi ugiye gufata umugabo aswize ya Luis Suarez ava muri equipe ya Liverpool musi ateze imiza banamuguze Bible yari mu biyano nyuma yo kujyana amenyo muri mondial ubwo nawe yari mu bakinyi baguze akanoti gafatika erega Lewandowski baguze 40 miliyoni zirenga amaze kwiza 30 bakutinyo badembere amahera Barcelona bahora bayatanga mugabo no munsi situation barimo ituma batoko expose ku isoko nkuko badode kuri Griezmann ariko kandi navyo biteye makenga ni batangura tamusatiriza afise yebi ayo niyo makenga rirahari kubera ko deja biriko biravuga ngo no munsi Ferran Torres ngo bari confia cyane ko bishobora kurangira bamwongereje amasezerano vuba cyane ngo inama iraba akaguma mugabo ariko mugabo jewe ndaciyumvira Barcelona yatakisha Torres dufate na Gordon ku numero 9 ifise Rafinha ya Mare Commande ubwo niyo subira kubura Ligue des Champions tuzava tuvuga ngo yibuze ko Afrika atari umugabo ariko je mbona ko Barcelona ikindi kintu byo baroke kwiyumvira ni izindi alternative izi alternative kugira ngo oya izindi alternative mu gihe ikayo bayanse kuko ikayo rafise 50 yo kwanga 50 yo gukunda mugabo ikibazo rero ama alternative bariko barayevita ni bibiri hari icambere kivuga ngo Flick na staff yiwe ngo babona ko ari we mukinyi wenyene akini ivyo Barcelona yifuza ku mukinyi wa numero 9 mu bari ku isoko ikigira kabiri Flick uno munsi ugiye kuraba ama alternative ahari azobavuna bivanye n'uburyo baronka bigoranye yo Pedro Chelsea nifa kurekura kandi nawe c'est pas moins de 100 millions Chelsea yaramufashe ariko ushobora kurondera umukinyi yazakuze minimum basugendera kwiyose zimwe gusa amugasura kandi kwiyumvira ivya Alvarez ariko sezimwe nande rakarure je no kwiyumvira nka Hasabwa minimum oya Hasabwa je mfata nka Torres uriya na difference ya erega haro profile none Hasabwa za meilleur buteur haro profile atereza kuvamo no munsi kuko ariko ni sawa basugatuma atungana rega gutunga Torres navyo ari umwe navyo byo ni pire gusa oya shagukina erega Mike wewe waze Gordon na Torres wongeyemo Hasabwa Mike wongeremo ni kintu asa ndavuze oya Gordon profile no profile erega profile ya Mikel Hasabwa nabakinyi bashaka kuri babiri bafise ari kwa Barcelona botanga ivyo Hasabwa yotanga no munsi ari profile bahaye John Alvarez uvuga ngo ariko muganga Gordon ntabwo bamuguze nk'umusatirizi minimum utunze Ferran Torres na Hasabwa bitwa basatirizi ariko yo play mugabo rega vyaravuzwe Hasabwa yevora ari umukinyi wa gatatu kwa numero 10 nawe bamuhinduriye ikibanza kandi mu mwaka weze yabaye umukinyi yatsinze ibitsindo 10 muri UEFA Champions League akoreshwa nka meme no muri mondial igenda urabe igihe kipe yisangira ikirasala goringa Hasabwa yagaruka agakina agafasha kipe gukina merci niyo mpamvu jana tubona mu prefer gusoma Gordon ntarabibona biragoye umugabo yitwa Daniel Olmo ku 9 ku 10 hariyo Firmino Jensi biragoye haro profile muva ko Barcelona ikeneye umukinyi nimero 9 izotuma akazi ka nimero 9 Pano kuvuga ngo dushobora guhiga cyangwa se nta confiance yuzuye confiance total ariko se niba rero niba mu buri no saison uraburi confiance kugendera kuri Torres na Gordon cyangwa ivyo gupfunikanya bya bahoro nivyo rero dushobora kuraba eske pression yo kuranga Julian Alvarez narijya bavuze ko atawundi mukinyi ihagaze kuri personnel zingana gute kubega biboneka ko members no mustari kuri pression kuko no musi yabari kuri pression twabona offers za buri mwanya ziguma ziduzwa kwande kwa Barcelona kuri Atletico de Madrid ko sinibaza kuri musi Barcelona cyuvuga toki nimba turi kuri pressure kuko sinibaza ntabwo banabuke bwa 150 kuri Julian Alvarez nimba utazifise kuzitanga isoko aho rigeze na profile y'umukinyi ukeneye si amafaranga menshi ese ubukwere ki Barcelona kiretse nimba utazifise ubukwere ki Barcelona datanta 100 millions plus uno munsi ago shanda byose Save 100 millions plus Torres kweri badatanta iyo kubara abayatetiki kivuga ko yifuza Torres nije ariko nabubwire Torres nashaka erega ibi bintu Torres arashobora kujayo Torres nashaka Torres kumukura muri diri navyo goma mu gihe ari undi muzarekara murondera wa Torres erega Torres gituma kumujyamo munsi ahubwo peut-être kubera ko je numva kubera ko peut-être imeze ijana zari zihari kubera ko batofosa idea Torres agasohoka bakaronga izo 30 oya ahubwo byanavuze ko Torres wewe ama bakarongera ko byanditswe ko Torres tete ko afurusoka risoka kwa Barcelona oya Torres we munako Torres ngabona ngo kwa gisigaje kindi gihe cyo guma muri equipe ya Barcelona mugabo nkuko twabivuze hirya yejo Edi Torres ariko Paris Saint-Germain byagaragara ngo yoshoboka kugenda mugabo deja yoshoboka ko ajayo deja Mike nabubwije ukuri nje nabubwiye Atletico Madrid ngamwe ya muhenkiro wa mwidiri ya Alvarez niho hano nyina ashobora kuja akagira profile itandukanye yafise muri Barcelona cyangwa yogera mu indi kuko yaja kwa
kwa Paris Saint-Germain bagiye kumusubirizi wa Dembele donc arajua role nk'iyo Gonzalo Ramos yarajua sivyo nawe na Arsenal nabo ngo binjiye muri deal Arsenal nayo ikamugura sinibaza kizomwubakirako ko ni Arteta nawe muprefera nk'umu Espanyol wabo peut-être avuga ati yoza kuba plan B yagiyokereze canke nimba Kai yatangwe Torres nawe akazaraza kuko je Torres niyo tangura mu kibuga mfise Kai Havertz niyo ba plan B mugabo kwatezwa Madrid mubisanyije na Alvarez uri indiskitable kandi yare bakubwira ko kare kantwigeze kuvuga ati afise yo mugenzi we yitwa Marcos Llorente ndetse na Matteo Alemani Marcos Llorente ni yawe yanamwinjije kwa Barcelona no mu amuvana kwa Man City Dete sportif Dete sportif je alternative wanashaka ndayumva kandi itaho mugabo nimba ni ya Paris nayo yoshoboka kubaronka aho rikide Ege izo rikidi ushobora kuzironka kwa Atletico Cabana. Nizigire cyo. Ege izo rikidi ushobora kuzironka. Biroroshe kuresha Atletico Cabana. Biroroshe kuresha umuntu. Arimo bageshaka. Mugabo wamenye wocubona rero niba nikibe twavuga rafapas. Wocubona kuko niba Atletico Madrid yifuza kumutanga cyangwa itamutanga. Kuko bamereye offer. Mugabo apata ariko kandi mubwire ko Torres na Barcelona kandi akonifo imbere ko mushirako tidwa ukamwicireka mukaganira kuva Suezi wiyo ukumva ko nimba tugati je sinjayo naho oya je wanashaka je cyo nivuga niba alternative ya Torres yo ko nakasha Atletico Madrid akayibemera ni sawa niba yona je muri Paris Saint-Germain nayo bakoronga Marque de ni sawa kuko ucironga sasa ngani miliyo 7 fois cash navyo turaza mugabo rero muranunga twoce tumenya exactement rero ka America Atletico Madrid ni cyane nibigo bagurisha nk'isiromba kubana gusa hagati ya sawa mugabo nibigume muri zero zuguru ataho ziganisha Barcelona mu bijanye na solution bifuza ntago bivuga ko Barcelona bivuga ko ngo kuvaloriza Torres ku miliyoni 50 bivuye ngo naho isoko rigezeho nakako ari amafaranga atakwiye inde bon reka je anga miliyoni 50 ni make babona kata yakwiye kubera ko asigaje kontra y'umwaka umwe ngo ngube bagifitanye handi masezerano biroro je nariko navuga ide wibaza ko hagati yo gupropose miliyoni 100 plus Torres n'ibiro 105 zibona kuri Atletico Madrid wibaza ko ari icyaye coroshe ko Atletico yumva cyane yega Atletico yo kumva cyane dirimo incri Torres kubera ko urabubakuriyemo kwa mbere kuca baja kurondera undi mwataka haruzo kubahaye ico nikimigira kabiri ariko mgana wa mwataka nabo basanzwe bafite muri plan zabo kuva just no vyizera kuko Atletico n'ubundi bigaragara ngo nikigeugewe irahindagurika urumva niyo mpamvu izo alternative zose zibezi ari zo shoboka kuko Barcelona ico ikeneye cyo ni solution y'umukinyi yitwa Alvarez oya hano je chonzi ico Barcelona iriyo bridge Barcelona musema kweli ni mari sasa nkana turamenya ngo Atletico Madrid n'ubundi rero oya je ko tugiye nifuza kudandaza ahubwo nikatuka tugiye mu minsi y'iresive kuko beje no kuba bina confirme ko Atletico iriko yategura umubonano hagati yayo ngo bavyemeye vyina na Julian Alvarez ariko niro diute n'ubundi niro diute of course no avaro diute abaraba mugiriye akana avaro diute kara bagomba gukorana nawe usanga bagira mwumvirizo w'ikigongo ni ava bivango le club parlera directement avec l'attaquant argentin qui continue de faire tout ce qui est possible pour partir. En attendant, le FC Barcelona continue d'attendre une nouvelle transaction de la part du joueur Avaro Diute pour essayer de le libérer. Mugabo yo Barcelona mutuma yo nuzanya yo possibilité ya déclaration publique biva ko ari ngo itari asire. Mugabo atiziki cyamwemeye nuko igiye n'ubundi barashobora kumubwira ko ibyo tigeze bayimwemerera abahora baza oya none kuganira hama n'ubundi bamubwiye ati wowe ibyo karabwira Barcelona ngo twaramwemerera ati twe navyo twamwemereye nibisanzwe rero bashaka akambwira ati wowe yo nama twayimwemereye yabonande ino dire ikiragenda itakaze icyo no kwitinzira n'uburemere oya twe tuzoba ariko tuzoba twavugisha kandi muzodira inoti fadika tuzoba ni miburi nka 18 août twabwira ati asigaye Mr turarigitangure katumubahe ama muce mukubita semene zitatu muri ariga mutaramwandikisha aho ni sawa koza biri mu kibazo nimba mutangana mutange genda oya ayikorera ivyiwe baradusuzuguye babasuzuguye kuza gutora Alvarez nk'utora Torres muri ko muri agarra ko Paris nipfa gutora twe mupfa gutora Alvarez none babasuzuguriye Paris nipfuye gutora namo bya gupfa gutora abana umenga abantu mushaka Torres kwisenkane muri ko muratwubahuka ahubwo tuko tubamesha yakuze 40 nazinga intuze nena sigaje kontra ya Senegal inde Jackson Juve amatanze ko 40 nazinga Juve nayo je ko vise directeur sportif arayijana mu ma biragwira Koromo ni bamzinje officiel Randar
ndako ni Landry pana Landry Koromani Landry bamuguze 40 yavanye ko na Paris Landry si mwiza gusumba Torres nambari Landry ni mwiza gusumba ubu nyene Landry taranje amafaranga yaguzwe uvuga amafaranga yaguzwe mugabo ibyo batanga umupira bro Landry Koromani ufashe Torres mwiza wa Valence tuzi Landry Koromani wa Frankfurt n'abakinnyi bari batagereranye umva ngubwira ikintu iyo stability muri statistique nazo niba hari umuntu umva ngubwire inga gato shaka nimba satirizi bataho kwisi umva ngubwire ni Jackson muri Landry umva ngubwire bro yabuze gusa Landry Koromani ni mwiza cyane ikintu cyo nyine namwemerera nazofana namwagiriye kuri miliyoni apana bino bya finali ya vyore cyangwa umufaransa rero niyo bahuye Koromani simwe scrum mugabo siwenye nafushe face à face muri réalité face à face réalité udatuma ndira kwera ko réalité nizinga imyaka make ya Frankfurt face à face igikombe cy'isi nizingana kare imyaka face à face nizinga face à face nizingana face à face ibintu Torres ahusha n'ibintu Landry Koromani ahusha ku gikombe cy'isi niyo ko yabitsinda tukakigombora n'ibisanzwe Landry Koromani aronse projet abana Landry Koromani umumenyereza amuha Icizere nk'uko kwa Torres amutegura bro Torres uri wanyu Icizere agihawe ntagihawe na Afrique inde Torres yagiye Pepe yakimwa hanyuma muri equipe nationale Pepe yaguha Icizere akagusohora Pepe yaramureka kidiyete sana chama none mugabo akamugambanira inde Koromani none wowe uri kuri bagira ko Koromani ari we yari bakarifiye kuri finale atsinze abongereza none Icizere ni batakigumanye mugabo Torres ni mukinnyi mwiza para Torres ni mwiza para bakinyidesha fasi no musi Enrika avuze Icizere Enrika avayo Drafonte akaza n'ubundi mba nimero cyo mushake wayoza bare mugire icyo no kwita ibitsino 50 muri sezo Torres aratumaka ziriya ni frustration z'abafana kuko namwe Torres umugabo yitwa Rashford mwamukaravye ngo yahushije ngo kuma match akonta Rashford Torres Torres nebarangana Torres ari hejuru Torres ari hejuru ya Rashford ako bubu wangu yita Torres muri Atletico Madrid wala Barcelona zana Torres muri deal mutreke ki miliyoni 100 ndabavukiye Rashford Torres ariko bro nawe ndatunze sorofu ngambwira ko notunga rega Torres iby'umwaka umwe ni ariko gusa wari umure ikosa ryo kumbwira ko ijya face à face Landry Koromani nibisanzwe bari bazozihusha yaba izopfa yibagiwe yaba ku Faransa no kwa nyamupira iri agenda fata nk'ibisanzwe uko niya gitetse iriya twararyamye nuko nyene wowe fata nk'ibyo n'umufasha twararyamye inshuro nyinshi tiro kare ukavunura kugitwara kare iriya foto ngo ya Dibu ariko ararira nyuma yo gutakaza finale imbere ya Espagne uramwibuka ariko aragira ngo Koromani yaceshira kuri Fondeka nukomeza rero kuri Barcelona ngifise Icizere muri dossier witwa Julian Alvarez ariko nukurindira tukaraba uburyo bigomba kugandanya bigenda